oya nta kirahinduka. Umwigeme wa mbere azoronka miliyoni n'inusu, umwigeme wa kabiri aronka 500,000, umwigeme wa gatatu aronka 300,000. Hello bakunzi ba Iwacu Top TV. Uyu munsi bamwe manje kubifuriza Noel nziza. Kuno munsi twaramutse duhimbaza ivuka rya Yezu Kristo. Kuri bamwe kubavyemera ndabifurije Noel nziza, no kubatavyemera ndabifurije akamwemwe kenshi kuba Kristo bariko barigina umunsi wa Noel nziza. Ni muri iyo ntumbero nyene no munsi twagendeye boss muhira, kandi yari yemaze imisi yarabuze tumurondera tukamubura ko dufise byinshi dushaka kumubaza ku kijanye na Miss Muyinga iriko irategurwa igenekerezo rya 31 ukwezi kwa12. Murumva yuko ari mu ijoro rya bonane, handazi yuko ari ibintu byinshi yagiye tubwire. Turi kumwe hano turamubafitiye, twamusanze muhira, kandi kino babwira tumusanze afise abashitsi. Byatugoye no kugira ngo tumubone, byatugoye kugira tumubone, ariko duhengera abashitsi bagiye turatsa kamera kugira ngo tumubaze byinshi, kuko hariho benshi bamaze imisi baca muri commentaire kugira ngo batubaze mbega ibijanye na Miss Muyinga biteguwe gute, bimeze gute, kuko twovuga yuko hamaze imisi kugwa promotion ku ma televiziyo atandukanye, akorera online ku ma radio, yumvikana ngaho Iwacu Muyinga no kuyatumvikana ngaho Iwacu Muyinga, mbere no ku ma radio yumvikana ku buryo novuga international. Ariko uno munsi abanyamuyinga ko dufise ikibazo, ama radio menshi ntashika ngaho Muyinga, nayo ma televiziyo online ni bake bakunda kuyaraba. Ariko uno munsi turabafitiye byinshi, kandi baza yuko umuboss turi kumwe hano ndagenda abwira yuko ari boss wanje, ni boss wanje no munsi. Benshi banyimenyereye kuri kamera, ariko no munsi navuze ati reka nishikire kuri micro kugira ngo ndamubaze mu bijanye na Miss Muyinga. Yes, rero nagenda basaba kugira ngo mubandanye mukira kino kiganiro, muraza kuhakura ibintu byinshi. Boss namahoro cyane. Yego, uno munsi tugusanze muhira, mbega ko twasanze abantu benshi, mbega ni uyu munsi mukuru wari ufise ni guhimbaza Noel cyangwe sinzi? Tugusanze hari abantu benshi, twanakurindiriye turateba kugira ngo turonke kino kiganiro, ariko cyari kiganiro twari gusubira nyuma tutakirose, uko cyari kiganiro dukeneye cyane gose, uko bakunze ba Iwacu Top TV. Ndabibutsa kandi yuko uyu nyene manager ariwe asanzwe arongoye iyi televiziyo tuko turavugira ko muno mwanya. Hariko rero no munsi tumugende nka manager wa televiziyo, tumugendeye nk'umu manager asanzwe ariko aruganiza Miss Muyinga, kandi nkababwira yuko afise n'ibikorwa byinshi cyane gose, ariko no munsi dushaka igikorwa kimwe cyane cha Miss Muyinga. Boss, urubanza rufise no munsi mu rugo rwa rubanza gwiki duhere kuri ibyo. Bwa mbere na mbere nobanza kubashimira kubona mwiyumvire mukangendera muhira, aho mwasanze abantu benshi cyane. Nkuko mubizi uno munsi ni umunsi mukuru wa Noel, aho novuga databukwe wanje yayipfuje yuko twosangira umunsi mukuru tukawusangirira mu muryango. Rero uno munsi yari yavuye muhira araza kugira tuwusangirire hamwe. Ego rero nico gituma mwasanze abantu benshi, twari mu munezero yuko turiko duhimbaza umunsi mukuru wa Noel. Ariko naje natunguwe cyane kandi nanaryohewe kubona muciye muvuga tereka tugende kubaza aho ibikorwa vya Miss Muyinga vyo bigeze. Nkuko mwari maze iminsi mutambona mu ntara ya Muyinga, nari narasimbiye Bujumbura, murazi yuko novuga niyo capitale, niho hantu turondera ibintu byose. Nari maze y'imisi ni igikorwa cyari cyantwaye kandi kinini cyane, aho nari ngiye kugira ndangize kontra na bamwe tugiye gufashanya miki gikorwa cha Miss. Rero nubabwira yuko igikorwa cha Miss ubu novuga yuko ibintu byose biri ku murongo, ntaco turiko turarondera bushasha, byose byararangiye, ahubwo turindiriye yuko ujya munsi ugera hama kwishima kwinezereza. Novuga yuko aho tugiye kubona evenement nziza cyane Muyinga tebwa habe na rimwe. Ego kuri ico nyene reka
tuve ku biraba urugo rwawe tumva yuko wari umunsi wari ufite abashitsi ariko tuje ku kiganiro nyezina ca Miss Muyinga. Mbega Miss Muyinga wayiteguye ku munsi igenekerezo rya 31 mbega kizoba sangahe kigeze sangahe? Murakoze evenema ya Miss Muyinga ni evenema novuga yuko abanyamuyinga nta na rimwe bari bwayigire novuga bari bwaronke chance yuko ibanga muntu ntari wacu, ariko rero je no banariyumviriye ndavuga kuki ahandi bibatwe kuki bitaba. Rero murabona yuko iyo evenema isa niyigeze turindire yuko tuyikora. Novuga yuko izoba itariki 31 y'ukwezi kwa 12 2020. Rero iyo evenema izotangura saa 8 niho tuzoba dutanguye kwakira abakiriya, niho bazoba baje kuyiraba, tuzoba dutanguye kwinjiza abantu, ariko novuga yuko uwo mwanya hazoba turakira n'abategetsi twatumiye mwiki gikorwa. Hama tuzoba turufise umudeho w'ingoma, murazi yuko hakuru ikintu ca Miss kenshi twibanda ku kintu c'akaranga. Tuzoba dufise abatamvyi b'imvyino z'ikirundi kuko hakuru duhagararira ku karanga. Tuzoba dufise abavuga amazina y'ikirundi kuko hakuru duhagararira ku karanga. Rero ivyo nivyo bizoba mu gihe cyo saa 8 kuduga gushika saa 12. Rero naho nyene turafise live band yabamenyereza za karaoke, ni bajya bavuza umuziki live turabafise, kandi naho niho bazoba bari kugira baduteramishe. Hama twifuza yuko umwigeme wa mbere azoduga kuri stage saa 12 kugira atangure ajya amadefile do mode mwama mubona bakadefira ego. Hama rero apari yabo ndababariye turafise abakinyi baninde banyamuyinga. Ndazi ko kireko keshi mwama mubona ku ma telefone, mwama mubona ku ma television, ariko kugeza ino saha, kugeza uno mwanya kireko ndabemere ko tuzaba turi kumwe ngahi Muyinga bene umutama yitwa Munyari. Novuga ni groupe yabajya bakina ninde, aremve ndavuga ati reka mbadugane kubera harabababona, harabatarababona, harabumva ku radio, ariko rero novuga ati ubu ni wa mwanya natwe twibonere kireka duhagaze imbere atwereke ukumwe kina kiya ikintu caninde nzi yuko gikundwa n'abantu benshi. Hama tuvuye kwabo tuzoba dufise n'umuririmbyi kazi yitwa Chanel Queen nkuko mumenyereye cyane, aririmbana na Balolilo. Ubuhoho ageze hwego rukomeye cyane aho aririmba indirimbo ziwe canka kagera featuring n'abandi. Twaramwiyumvire ko cyane kuko ni evenema novuga ati ni evenema ihagarariye cyane kubigeme. Twavuze reka tuzane umwigeme umukobwa afite tala aririmba, kuko tuje kwereka ko abakobwa abigeme barashoboye. Nico gituma hakuru twahamagaye umuririmbyi kazi w'umwigeme kugira aze abereke yuko umwigeme ashobora guca mu nzira iyo ari yo yose mugabo agashika ku kintu, kuko ntitwamuzanye gratuit, twaramuhaye amafaranga. Rero urumva kakazi kiwe karamurishe. Hama sivyo gusa dufise aba MC bakomeye cyane, MC Ami Pro, tukagira na MC Dinye Delicia, aho bazobiryosha cyane, babiryoshe kabisa, twese tunezerwe. Rero reka ngume ngira ko ndababwira ukunyene igiteramo kizoba gipanze. Igiteramo no babwiye yuko saa 12 umwigeme wa mbere azoba duze kuri stage. Dukore defile, tuzokora defile zine. Hariho defile yambaye impuzu z'ibiti, hariho defile yambaye imvutano, hariho defile yambaye ipantaro na defile yambaye ikanzu. Murumva yuko ni gikorwa kirekire cyane. Hazocare haba novuga no ikintu tugenegene tuzoba twishi cyane. Abaririmbyi bo ngaho Muyinga twarabatumiye kugira natwe tubone nkuko ari Miss Muyinga, twibajije cyane ku banyamuyinga. Akarusho rero nuko uwo munsi nta kuryama, tuzataramira ijoro rya bonane, tunezegwe, twiginane, atavyo gutaha kiretse uzoruha canka akavuga ati reka je nsimbire muhira. Naho hoho ico nababwira nuko ikirori kizotangura saa 4 saa 8 z'umutaga mpaka gushika mu gitondo paka buci. Bamavuga ngo Jessica Love nico kintu tugiye gukora. Aho rero murumva yuko umwigeme wa mbere tuzomwambika ikamba, tuzomuha agashimwe amasaha
yitereye azoba ari saa sita z'ijoro ari naco gituma twayise Miss 2021 murumva yuko tumaze kumwambika iryo kamba hazoba kwiginana dutambe dutarike ari naco gituma tutibagiye umu DJ ngahe mwinga akunzwe cyane yitwa DJB kugira aza dukorera ivyiza twishime tunezerwe rero no babwiye ati ni evenement peut-être cyandukanye n'izindi kubera murumva irimo ibintu vyinshi cyane hariho chamis habeho abakinyi baninde abatamburinere indirimbo z'ikirundi habe abakinugira utundi tugenegene habe aba MC beza cyane tumenyereye nga mu gihugu cy'u Burundi cyacu nka Mipo muramuzi gose no mu MC abiryoshe cyane murumva yuko ni evenement novuga ko iteguye neza peut-être novuga ati utazoza zobahombye kuko ni ibintu biryoshe cyane twarashize mu buryo dushiramwe n'ubwenge n'ivyiyumviro byose turabona yuko dukwiye gukora ikintu ciza kugira abanyamuhinga tubashire hamwe hama dukore ivyiza nkwandi bikorwa abo murakoze ndashaka kubaza benshi barako barabaza mbega kwinjira zo baranga ko duharuye hasigaye iminsi indwi benshi barako barabaza mbega kwinjira nangahe kuko urabona yuko nta mafisha aramanikwa nico murakitubwira ko mbega hasabwe kugira ngo publicity ngahi muyinga kugira ngo benshi babimenye nubwo kino gano giza kurikanwa benshi ariko hariho publicity nyinshi zimenyerewe ku mabarabara amafishe benshi kubera tayo barabona murazi yuko naya ma telefone ya ma smartphone ari bake bayafise kugira ngo baze barabona ibyo muri ko murashikiriza ariko benshi bagenda baza mbega nangahe kwinjira mwabiteguye gute kuri uko utugenda utubwira mbega murazi yuko nta muntu yo kwinjira saa 8 hazo ari umunsi ukomeye cyane gose abantu bose baba bifuza ahantu bashobora guteramira mbega tuzoja kuhateramira ata kintu cyo kwihereza cyo kunywa no kwihereza gihari nivyo yose mucamwe tubwire mbega baza kwinjira kurangahe mutubwire ati ivyo kunywa n'ivyo kurya bizoba bihari ko turatsi ko nta muntu ushaka kumara amasaha yose atacari karihereza murakoze kubijanye n'itike novuga yuko itike twarabipanze twararavye dusanga ntitwozimba abanyamuyinga tike novuga ya make aho two kwitwa simple tike simple ni 5,000 hama tike novuga VIP izoba ari ku 200 kocha tuvuga re tike VIP iyo tike ni ya tike twitwa tike sponsor ni 100,000 urumva ego twumvise samahera menshi kubera ni evenement ikoranije ibintu byinshi si ya evenement tuzanye musani nguririmbe ngurigiriye oya ni evenement dusaba n'uburusho murazi yuko umwigeme wari wese nabwe wari wese yaje muri na evenement hari cyazotahana apari yabujya bushimwe bundi rero urumva no hamagara abanyamuyinga ntimuze mudushigikire ntimwumve ngo buryo ni bwinshi ni evenement dutwaye buryo bwinshi iditwara n'umwanya n'ubwenge eka n'ivyumviro vyinshi cyane hama murambaje ati none hazoba hari ikintu cyo gufungura canke cyo kunwa justement murumva yuko ntibo kwinjira saa 8 baveyo mwijoro batarafungura hazoba hariho buri kintu cyose cyo gufungura ibinyobwa byose bizoba bihari ego no hamagarira ati ntimwitinye karibu tunezegwe hazoba hariho na piano bar muhinga ntibayimenyereye cyane mugabo nuwo munsi zo bihari aho tuzonezegwa piano ivuge kabisa dutambe tutariki ego hama kintu two kubaza ni kintu kijanye ngo mwavuze yuko hazoba hari umuririmbyi Chanel benshi turamumenyereye kandi tuzi yuko ari umukobwa ashoboye kandi nubwo wagisiguye ariko nibaza yuko mwamutumiye kubera muzotora umwigeme muravuga ati ni byiza yuko mbere n'uwo mwigeme yoza gushigikirwa n'umuririmbyi kazi agashigirwa n'umwigeme nkawe nibaza yuko ari yo mpamvu hanyuma hariho abakunzi ba comedy mwavuze yuko mwatumiye umutama bitakireko n'umutama nkunda cyane gose kandi abishoboye namunyare ntumwibagire ari n'umutama bitamunyare benshi baramuzi ndababwire mushakora umutama bitamunyare genda murabe ahantu handitse comedy z'umugabo bita Monsieur Sami muramubona cyane gose n'umugabo akunda gukina mwizo comedy hama mwatubwiye yuko hazoba hari karaoke no cyo kita music live
mbega iyo music live mwatuye abanyamuyinga mwatuye abahehe turashaka mutubwire mbega mwatuye abantu bashoboye bashobora guteramisha iryo joro ryose umwanya abantu bazoba barikirindiriye yuko mu program mwerekana umukobwa twokwita umwigeme w'iterambere umwigeme azoshobora guserukira intara ya Muyinga. Musanzwe urambariye timu bamwe ahamagaye abanyamuyinga bazodukorera karaoke. Naravanze kubera abanyamuyinga ntigishobora kuca tubigize nyuma hanyuma abanyamuyinga n'abanyabujumbura imuyinga ntitumenyereye cyane karaoke muvuga yuko atanakabari na kamwe ngahe muyinga agakora karaoke mugabo hariho abanyamuyinga babishoboye babikoze Bujumbura mugabo no munsi bari ngaha nka Landry ndibaza mu munsi rero naratoye abanyabujumbura ndavanga nabo ba Landry kugira igikorwa kize kigende neza sino cyane bagira abanyamuyinga nigo bakiro kirabera muyinga rero no kuri novuga ati abazobateramisha ujya munsi barahari kandi barakwiye nta sazi zotugwa ku munwa canke ngo dushavure azoba ari umunsi mukuru wa twese wo kunezerwa rero no hamagarira n'ubundi ndabandanya mamagara abanyamuyinga ni muze mwe tubereke yuko natwe dushoboye ntituza turumva Miss Ngozi Miss Gitega hehe natwe twifuza yuko ngahe muyinga iyi evenement nkuko tuyitanguye kandi tuzotibandanya ama tugarukiye ku by'amapri amapri turabona yuko hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 200 gacusimbira ku bihumbi 100 ni ibintu novuga yuko mbega ko barugira mbega na sponsor yabaye make kugira ngo muce mushira kwitike nkiyo kugira ngo wa muntu ari yifuje gusponsoriza kugira ngo mukorane ashobore guca riha iyo tike sponsor ishobora guca isahiriza mw'uwo mwanya mwotubwira kungene mwavyo kugira ngo hariho umuntu uno munsi yiyumviriye guterera ariko ngiragabura hacisha uburyo bivanye n'ungene ikintu ca sponsor mwagisabye akabura hacisha ubwo buryo akabura ngero wabuhereza ariko ukavuga ati reka nshireho tike sponsor gira abo bantu bifuza abo bantu bifuza gutanga sponsor zabo yuko mbega bazobicisha mwiziga tike kuko babuze umwanya wo guterera mbega n'ufise ayarengayo Samira kugira ngo ashobora kuvuga ati jewe mfise ibihumbi ndashobora gutanga ibihumbi 100 mbere birenga kugira ngo shigikire umwigeme mu iterambere kugira ngo shigikire igikorwa c'intara kugira ngo intara yanje imenyekane ndashobora gutanga n'amafaranga arenzayo kugira ngo kaya kabahasha watubwira yuko turavyibuka ubwa mbere tubwira yuko hariho akabahasha umwigeme azoshobora gutahana wese kugira ngo mbega akabahasha wateguye kiyongere nubwo kakiri mwibanga kugira ngo kiyongere mbega uwo muntu yifuza gutanga sponsor yifuje gutanga menshi kugira ngo wa mwigeme yagerageza guparticipa yagerageza kwinjira yagerageza kuza mu higanwa kugira ngo agenda aryohewe mbega bwira abantu ubabwire abifuza gutanga iyo tike sponsor yuko barafise uburenganzira bwo kuduza mbega ayo matike yo kuduza kugira ngo 200,000 Emilio ariho azoba yategura shiraho tike sponsor iyo tike sponsor twarayanditse ko ari 100 ariko si kuvuga ngo urumva ngo ni limit siyo limit ahubwo no hamagarira nundi wese yumva yuko akwiye guterera iki gikorwa simpaka ngo ari 100 canke ngo aje munsi ahubwo je novuga ati uzoba yifuza wese kuduterera naduterere sponsor simpaka ngo 100 canke ngo ngahe nukuri umuntu wese azaterere uko umutima wiwe ubimubariye canke uko abonye dukwiye guterererwa kuko ni igikorwa twapanze neza kandi kizogenda neza yego murakoze kindi kibazo twari dufise turashaka kubaza mbega ku kintu kijanye n'umwanya mwara giteguye neza hanyuma turashaka kubaza
muramaze kumenya nk'abategetsi ko ari gikorwa mwateguwe mushigikiwe n'intara barashobora kuba intara yaremvise abantu mushobora kuba mutazi mukazibona uwo munsi bahashitse n'abategetsi mbega mwarateguye ikijanye na security mwarashoboye kuciyumvira ko security y'uwo munsi kuko turetse n'abategetsi ko baba bakeneye security yo ku rwego rwo hejuru ariko n'abandi basanzwe abene gihugu bitabiriye iryo higanwa baje gutera mu iryo joro baje kuryoherwa n'ivyo birori barabonye bakeneye umutekano mbega umutekano mw'iryo joro uzoba wifashe gute nubwo ndakibajije wewe twari gushaka kuja kukibaza abajejwe umutekano mu ntara ya Muyinga ariko turazi yuko mushobora kuba mwaravuganye ikijanye n'umutekano mbega kimeze gute murakoze reka maze ndaguhere kuri timing canke kungene ibikorwa bigiye gukurikira lo 28 kwezi nyene turakora ikintu cyitwa bootcamp ni abigeme bose murazi ntidufise abigeme bo ngahe Muyinga gusa baba ngaha n'abanyamuyinga mugabo hari abandi baba ibujumbura ingozi hehe rero lo 28 turatangura icyo twitwa bootcamp abigeme bose baze babe hamwe bamara iyo minsi 3 bari hamwe hama lo 29 abigeme bose bari mu iryo higanwa tuzobatembereza tubatware ku Ruvubu tubatware kuri barrage tubatware ku biro tubagarukane kuri province murana ko dufise n'igikorwa cha province nabo nyene bazoza babone igikorwa province yacu iri kwirakora hama lo 30 tuzodugana amateleviziyo yose ama TV online ama radio aze kubera dufise press conference ihagarariye ku iki gikorwa tuzoba twatumiye abategetsi bo mu ntara yacu kugira habe n'inyigisho batekerereye ababigeme bacu bagiye mu iki gikorwa dutumire n'abandi bigeme batari mu iki gikorwa kugira nabo nyene baganye izo nyigisho rero ivyo byose nibikorwa dukora kugira abigeme babanze bamenye intara yabo tubatembereza mu maliye novuga peut-être amwe azwi canke amwe ari nakaranga cyo gituma mumva ko tuzobatwara muri parike Ruvubu babone batembere babone Ruvubu kungene imeze nkuko bayumva hamatishe kuri barrage babone ukungene umuyaga nkuba uboneka biciye mu mazi hama tubatembereza ikobero babone ukungene bidandazwa canke byinjira mu Burundi kungene bipimwa canke kungene bavyakira mu gihugu cacu hama twongere tubatware aho nani bagiye ni kuja kuraba abana bo muri SOS irerero ry'abana ndibaza nta n'akabizi nakyo tuzori bashikanamwe hama rurambaje kujanye na security canke umutekano kujya munsi ujya umutekano uzobuhari uzobukwiye ari naco gituma iki gikorwa gestion cikorana ntegezo gikorana na province rero province izofasha mu bijanye na security kubera tusoba dufise abategetsi benshi rero urumva abategetsi aho bari hategezwa kuba hari umutekano si n'abategetsi gusa ahantu hose hakoraniye abantu barenga 100 canke 70 canke kwanza ahantu hose hakoraniye umuntu urenga umwe hategerezwa kubaho umutekano rero ikintu no basaba nuko vraiment bumve yuko umutekano uzobuhari security izobihari ibintu byose bizogenda neza yego muratubare hari kindi kibazo kiza ikibazo kijanye matubye yuko ibikorwa byinshi mufise mwino misi byo gutembereza abigeme bacu abigeme b'intara Muyinga muravuze n'ikindi gikomeye cyane mbere no kikubaza kugira ngo ucutera kamo abigeme bo ngaha mu ntara ya Muyinga kugira ngo mbere kigiremo na publicity babwire mbega ico gikorwa izo nyigisho zizokwitabirwa n'abigeme bashoboye kwiyangaja kuzoja guhiganirwa iryo kamba ryo guserukira umwigeme aha mu ntara ya Muyinga ukavuga ati mbere hazobaho n'inyigisho zizohamagarira n'abandi bakobwa bose bavanganye kugira ngo bige mbega izo nyigisho mumaze gutegurira ikibanza zizoberamwo hanyuma mbega ni bande bahamagariwe kuzijamwo ni guhera ku myaka ingahe gushika ku myaka ingahe no wahejeje ishure cyangwa no utaraheza wese arabire kuriwe okay si kuvuga ngo haze mwabagize abamaze amashure umva abandi batamaze mengo twabakomiriye
twabakumiriye mu iki gikorwa cyo kwitoza kuko dushaka umwigeme mu iterambere azofasha abandi, ariko ubu tuzohamagaza bose abashobora kuboneka. Sinashaka kugira ngo ibitigirire iki hamwe no bangiye kubesha, ariko tuzoraba abo dutumira hama baze bifatakanye nabo bigeme bagiye mwirihiganwa kugira nabo bagende bahatoye amaformation menshi cyane, kubera tugira formation bijanye no kubakundisha igihugu cyacu hamwe n'ibijanye na entrepreneuria kugene bashaka kwiteza imbere. Rero izo nyigisho kuzironka uri umuntu w'umwigeme canke umuntu ari wese urumva ko ari inyigisho zizogira aho zibagejeje. Mbega nabajije ati mumaze gutora ikibanza kugira ngo ugire kubwira. Okay, kukijanye n'ikibanza nta handi tuzobikorera, tuzobikora nyene ugahimbara aho igiteramo kizobera. Turafise sare baduhaye niho tuzokorera nyene. Hama ikindi mbega abigeme baserukizi bazokwitoza batanguye ari bangahe? Ko turazi yuko benshi usanga baracitse intege bakavamo. Batanguye ari bangahe? Uno munsi basigaye ari bangahe? Atagihindutse turacari bajya nyene. Atagihindutse urazi yuko umuntu kwavyutse siko abazi ko yirigwa, mugabo baracari bajya nyene nta numwe arikuramwo. Nico gituma nakubwira ati ubuzima bubandanije bugenda neza canke atazindi ngorane zihabaye soba dufise bajya 11 nyene. Hari abantu bumvise video ya mbere twagiranye, ikiganiro cyambere twagiranye waravuze ama-prix bazoronka abigeme bose. Mbega ajya ama-prix ntarahinduka? Oya, nta kirahinduka. Umwigeme wa mbere zoronka miliyoni n'inusu, umwigeme wa kabiri aronka 500,000, umwigeme wa gatatu aronka 300,000. Ariko hari ubundi burusho buriko buraboneka, ariko tubutangaje ngaha boca bavuga nk'ubu bishitse uwabutwemereye ntabuduhe, boca bavuga ngo tububahe, mugabo hari ubundi burusho kabisa kandi bwinshi, kubera turafise uwatwemereye yuko projet uwo mwigeme azopresenta kwitegerezwa kuba finance. Hano ndi atubwiye ati naje hari agashinga nzogenera umwigeme azoba wa mbere, ariko ubu sinoca ndabatangaza ngo nuko kubera bishobora guhinduka nawe urabizi, mugabo gusa twebwe ico twiyemeje, ico twemeye nuko umwigeme azoronka ujya miliyoni n'inusu. Mugabo murumva yuko hari nabandi ariko baravuga ati natwe tuzomufasha kunuko. Rero Imana niyo yadufasha ivyo twemerewe bikabandanya. Novuga ati umwigeme agiye kuba Miss Muyinga 2020 arahiriwe cyane kuko agiye guhindura ubuzima. Ndumva tuvuga yuko umuntu atashoboye kwiyandikisha kandi yarafise amahirwe, yarafise n'uburenganzira bimwemerera atiyandikishije yuko yahombye. Sinovuga ngo yarahomvye kuko Imana itakwandikiye ntushobora gushikako. Ariko ndibaza yuko ko ni evenement twaza yuko izobandanya mu yindi myaka. Izobandanya 2020 n'ubundi turabahamagariye. Ego izobandanya, ariko ndibaze ko bazobona mbere aba bagiye guseruka yuko rebo bagiye kubitangira imbere kandi bazobona akarusho kabyo. Hama reka turangize iki kiganiro, mugabo ntibagiye mwarose umwanya muto wo kubitegura. Cyo gituma nagira mbwire abantu bagumye bandika ama commentaire ati mbega bimeze guce twovuga yuko duhereye imisi watangiye kubitegura ni umwanya muto cyane, ariko turumva yuko ibimaze gukorwa ari byinshi cyane gose. Mbega ku mwanya muto wari ufise wo kubitegura, ariko twumva yuko ari ibikorwa bizoba binezereye gose mbere biteguye neza. Mbega intambamyi umaze guhura nazo nizihe? Mbega ubuserukizi bwa province kwizo ntambamyi maze guhura ngo buhamagarira iki uno munsi? Musanze sinovuga ngo hari intambamyi nyinshi nahuye nazo, mugabo iki gikorwa kibaye cyambere utegerezwa guhura n'utuntu. Intambamyi za mbere nahuye nazo nuko harabona bisigurira ntibabitegere, kumva yuko tugiye gutegura evenement Miss Muyinga, bo babona yuko ari umwigeme tugiye gutangaza ngo ni mwiza hama ngo ace yirata, ariko hakuru tugiye guhagarara kubwiza. Cyo gituma twayihaye slogan ya umwigeme miterambere. Ni wa mwigeme ashoboye gupresenta projet yiwe, tukumva yuko iyo projet ifitiye akamaro abandi bigeme canke population canke
abo babana c'est-à-dire canke igihugu cacu canke intara yacu. Uwo rero azopresenter iyo projet tukumva yuko novuga yuko ifise intumbero nziza, uwo niwe tuzogira uwa mbere. Ico kintu naragihuyemo n'ikibazo ibibazo vyinshi, benshi bambwiye ati Claude ibintu ntibijanye n'akaranga k'i Burundi ntibigize iki, ariko nkaronka umwanya ko basigurira nabo bakavyumva. Herumva nitwategura iyindi ya kabiri abona siguriye nabo bazofasha kusigurira abandi. Hama ikindi naco novuga intambamyi hari nuko hariho novuga abantu batemera ko dukorana aho byati tuzokorana mu indi ya kabiri. Mugabe Yesu yitwa intambamyi ni kubera ari intango. Novuga yuko atantambamyi nyinshi je nagenda ahura nazo kubera mwarabonye ko turiko turakorana n'umuntu abimenyereye cyane. Yitwa Panda yateguye ijya misi ku Gasaka, aho nari guhura n'ingorane hose yagenda nyereka ati aha kugira dushika aha natwe twabigenjeje ku hame bikaca bigenda neza. Rero vraiment ntambamye, ahubwo no babwira yuko ino evenement misi Muyinga benshi bavuga ngo ni ya mbere ngo izogenda nabi, ariko je no babwira yuko izogenda neza kuko turiko tubitegura neza, twabishize mu bwenge n'uburyo, nta kintu na kimwe giye kutunanira canke kutugora. Naho tutari Imana mugabo mu kubikora twabanje gushira Imana imbere, byose bizogenda neza. Nyakwa musanzwe murongoye evenement twagira turangize tubashimira kuganira mu duhaye, hanyuma nambari akajambo kanyuma mushobora gushikiriza abakunze ba Iwacu Top TV mwokabashikiriza. Jewe mu kurangiza bwa menameno banza kubashimira kubona mwavuze ati ebana no munsi ntituryama atatubwiye ivyo yakuye Bujumbura, atatubwiye uko igiteramo twimirije kiragenda. Rero vraiment bwa menambere no banza kubashimira. Hama kandi sinorangiza ntababwiye ejo n'uburyo twari kubikora no munsi nuko bice bigwanamo no munsi mukuru. Twari gutangura gukora amafishi tukayafisha kubera ahari byo naduganye mvanye Bujumbura ibiyafishe binini nkabijya byo ku mahema biriko abigemera agiye gutora. Rero tugiye kubimanika ku mabarabara, hama dukore nandi mafisha amaka mahatwa tumanika ku mabarabara. Nico gituma nosabira abanosaba abantu bazoyibona ntibazabitabure, ahubwo baze kudufasha, bazodufashe kumenyekanisha kino gikorwa. N'ukibonye kwibarabara aragifotora cereke mugenzi wiwe mugabo ntaza gitabure. Hama ikindi naco nuko tugiye gukora road show, tuzoyitangura ejo, tuzozunguruka Muyinga yose meme na Kirundo, tuzoshikayo mugabo tuzoshika hanini, mugabo tuzoshikayo tumenyekanisha igikorwa tugiyemo. Iyo road show izobikomeye cyane, urumva road show y'imistano ni ikintu gikomeye cyane kugira tumenyekanisha ibikorwa byacu. Rero nukuri novuga ati igikorwa turiko turakivugira hano kuri no television, ku maradiyo, ku marezo sociaux, tukora amafishage, road show, bisigura ivyo vyose tubikora kugira tumenyekanishe igikorwa twimirije kandi gikomeye cyane. Rero nukuri norangiza mvuga ati merci beaucoup. Utaradushimira gatoya, utaradushimira turashaka ubwire abariko barakumviriza aho kuko imisi twabwiye yuko imisi duharuye ni imisi mike yisigaye. Bwira abariko barakumviriza mbega ibirori wabiteguriye ko bizobera hehe, kuko mu gano cyose bavuze nta namwe turabivuga, nabatara publicité zigiye kuba bagiye kubimenya, ibyo bigiye benshi bagiye barabaza bagiye kubimenya, ariko nawe ndashaka uvyivugere kuri wewe nyene, mbega igikorwa kizobera hehe, nihe wateguye kugira ngo ibyo bikorwa bizobere? Igikorwa kizobera kuri Hotel Agahimbare nkuko ku mafishe biriko, kandi nakifuza avuga ati na formation izobera hajya nyene. Rero ya hotel niyo nabonye hotel ifise kibanza ciza, hotel nziza kandi ifise kibanza kinini, ubona yuko dushobora kuhateramira naho tworo nk'ibihumbi 2 canke 3 canke 4 by'abantu bazoronka aho baja turyoherwe twishimane. Kandi vraiment norangiza ndabasaba no kuri kino higaniro uzokiraba aragipartager kuko kirimo byinshi cyane mu biramo, novuga mu biriko bitegurwa muri Miss Muyinga. Rero no kuri nibagipartager kugira umuntu wese ashobora gukiraba akibone kugira tuzobe turi benshi kujya munsi.
Ego turabashimiye cyane gose, hanyuma reka turangize iganiro tubwira abakunze ba Iwacu Top TV kuri YouTube, mukagira subscribe, mukagira comment na partage kugira ngo ikiganiro gishikire benshi.